turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aha i Washington DC muzindukanye na Diana Nininahazwe, ikaze mu biganiro vyacu vya kino gitondo. Muti twabateguriye iki? Amakuru yacu turahera mu kanya mu karere. Inyuma y'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuza kwashikiriza ikiganiro c'urwaruka ejo kizakurikirwa na Dusangira Ijambo. Nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Umugwi nyabutatu wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania uhuriweko n'ivyo bihugu bibiri hamwe n'ishami rya ONU ryitaho impunzi kw'isi HCR wafashe ingingo ko mu kwezi kw'icumi uno mwaka ikambi ya Nduta izoba yugawe burundu kugira ngo impunzi z'abarundi zirenga 112 ziri muri ico gihugu zizobe zatahutse. Ibindi kuri no nkuru na Pierre Claver niyo nkuru. Biri muri raporo y'ibanga ijwi rya Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi b'ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaho impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye. N'impunzi zarabibwiwe ubu zivuga ko zitekewe n'ubwoba kubera amakambi yabo agiye kugagwa. Uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'abarundi ziri Nduta, ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri Tanzania. Tugomba kwirukanwa ku mugaragaro. Tanzania ni ibintu biteye ubwoba. Inkurikizi ya mbere nuko hari abantu bazova ngaha bagataha Burundi bagashika bicwa. Tukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe, yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo, n'ahantu mu ngora, n'ahantu butari muda utorora atakintu na kimwe ushobora gukora utadandaza. Mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubu afise imyaka irenga 40, abona ko igihugu cabahaye indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi. Avuga ko n'imbere yuko ikambi yugagwa bazoba basa nk'ababohewe amaboko imugongo. Kandi abenshi ivyatumye duhunga bitaratorerwa inyishu. Amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika, no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe, amavuriro n'amasengero. Iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mugwi nyabutatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi, Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR. Vyemejwe ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga 64,000 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga 50,000 zizoba zugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Ikindi abari muri uwo mugwi bafunditse nuko ku kwezi hazoja haratahukanwa abagera ku 200,000 kugira ngo igihe co kugara amakambi kizogere hasigaye impunzi nkeya. Umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo, yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ko impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamwo. Perezida Samia Suluhu uko niko yishuye umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu mubonano yaraheje kumuhera i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania. Mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa. Atejewe nk'umukuru w'igihugu akagohe mwadukubitiye ko kwihweza neza ikibazo c'impunzi cane cane z'abarundi n'iz'abanyekongo kugira ngo turabe ingene twobasubiza iwabo twakakiriye. Ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ivyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania canke ko baduhungabaniriza umutekano. Nivyo bizodusaba uburyo bwinshi, ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe. Tutaona nini cha kufanya. Aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi y'umurundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'2012. Uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abantu 8 ubari mu ikambi ya Nyarugusu, ni ku ncuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'1972. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika, barashobora kuturasa, barashobora kutwirukana ku nguvu nkuko iki gihugu kimaze kubikora katari gake. Muribuka abanyarwanda ingene birukanywe ku nguvu hariya za Kagera mu myaka yahera, bakabarasa bakabagirira nabi. Muribuka Imutabira 2012 impunzi ingene zarashwe zikirukanwa ku nguvu, amakungu arorera, rero bikakogwa akarere kicecekeye. Twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa
hakiri kare amaraso ataraseseka. Urunani rw'abaharaniye agateka ka zina muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko CBDH-Vicar ruratera akamo leta ya Tanzania kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira. Leopold Sharangabo atwara urwo runani kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika yaburiye HCR. Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano, kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera, abo bose leta y'u Burundi inaga urutoke kugira ngo ibaronke. Mu masezerano y'i Geneve mu 1951 aravuga neza ko ata gihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamwo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana. Turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana. Aco twebwe tubona ko iyo ngingo ari ya politike kurusha umutekano mu nyungu za leta y'u Burundi igashigirwa na Tanzania. HCR nayo ikaba yinjiye muri iyo kadanse. Mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ijejwe uburenganzira bwa kiremwa muntu yarandikiye igihugu ca Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye, harimwo kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero. Ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwobwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka. Ni mu gihe HCR ryerekana ko abarundi hafi ibihumbi 260 bakiri mu buhungiro mu bihugu vya Tanzania, u Rwanda, Uganda, Kongo na Kenya. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakenuye. Mu gihugu c'u Burundi abanyagihugu baba ku murwa mukuru wa politiki Gitega n'ubutunzi Bujumbura bavuga ko bari mu bukene bw'amazi budasanzwe. Iyo amazi atangwa n'ishamwe Regideso atabonetse, abatari bake bemeza ko baca bikora ku mazi y'inzuzi acafuye ku kubura uko bagira. Inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwe na Desire Hatungimana. Abo bakumurwa mukuru wa politiki Gitega bavuga ko amazi atera abamake cyane ku buryo bayabona rimwe mu ndwi canke ntibayakubita ijisho. Dusengimana Irene ni umukenyezi afite imyaka 30 akaba muri quartier Magarama, avuga ko kugira aronka amazi yo gukoresha mu rugo bitamworohera. Amazi aratugora cyane nyene, kenshi turashobora no kumara indwi tudafise amazi. Rero iyo tuyakeneye turaja mu myonga, rero usanga atari meza, mugabo kubera atakundi buri bugira hakurya burura yakoresha. Amashuri yisumbuye afise uburaro aharangwa ku bwinshi nayo nyene aragibazo yishira hamwe Regideso ritanze amazi. Ivyo biremezwa n'abarongoye ayo mashuri. Patiri Simoni Zigirabarya arongoye ishuri ryitiriwe Mugabekazi w'ubwitonzi n'umwe muri abo bayobozi. Muri Regideso bikagwa muri ya misi yuko nabo badatanga amazi ngaha muri quartier iwacu, tuca tugira ubukene bw'amazi gushikaho n'abana bagenda kuvoma amazi hariya mu masoko ari yepfo mu mibande, bakaheza bakayazana ku mutwe kugira ngo bashobore kuyadushikiriza. Buramatari w'intara ya Gitega aremeza ubwo bukene bw'amazi ku mugwa mukuru w'intara arongoye, aho abayaronka bari munsi ya 50% nk'uko abivuga. Venamani Irambona yabwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko ico gisagara gitera caguka ku murindi udasanzwe, ariko amazi atorongerezwa. Agashima ariko ko hari ibikorwa vyabaye birakogwa kugira namaka hari aboneke. Vyaragaragaye yuko ngaha Igitega dusanzwe dukoresha amazi ari hariya mu bubiko, hariya mu kuzimu mu gifaransa bita nappe phréatique, bayakuramwo babanje kwimba bagakoresha amapomo. Niyo mazi mu bisanzwe dukoresha ngaha, bene yandi ava ku misozi na cane kugira ngo ashobore gukwira abenegihugu muri kino gisagara vy'ukuri urabona ko bidakunda. No mwishirahamwe Regideso ritanga amazi mu karere k'ubuseruko bemeza ubwo bukene bw'amazi buturuka ku kubura uburyo bwo kuyagwiza. Claude Manirakiza ahagarariye iryo shirahamwe Gitega aravuga ko hari umugambi munini uzoza utorera umutura mu ico kibazo. Leta y'u Burundi ifashijwe na leta y'Ubufaransa. Musanzwe turavye amazi ari ngaha mu gisagara ca Gitega novuga yuko ari nk'icya gatatu c'amazi akenewe. Hariho umugambi wo guhingura aya mazi uruzi Ruvubu, tukaba tuko turagifashwamo n'igihugu c'Ubufaransa, n'ubu baracariko barakora. Uwo rero ni umugambi novuga wagutse uzoza utorera inyishu amazi yo ngaha mu gisagara ca Gitega mu myaka itari mike. No mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura giharugwamwo abantu baba ibihumbi 900, amazi atangwa n'ishirahamwe Regideso naho nyene aharugwa ku rugero ruri munsi ya 50% nk'uko amakuru ava muri iryo shirahamwe bivuga.
ababa cane cane mu makartier yo mu buraruko no mu manuko bw'ico gisagara bakavuga ko amazi atangwa na Regideso baza barayibagiye bikora ku mazi y'inzuzi. Vuga yuko ikibazo c'amazi ngaha cabaye ndazi. Twe nk'ubu ntitukironka amazi, turamara n'inga yose atamazi aje. Tuja kuvoma mu nzuzi zitwegereye. Twe ndukuri ngaha amazi turayabuze ca, turakenya amazi n'amabomba ahari. Hariho iryo mu kazima bararyugaye. Kenshi tuvoma mu gerero yaruze dutemba ko hariya. Bamwe mu banyepolitike ntibatahura ingene leta y'u Burundi ifata minenegwa igisata c'amazi kandi amazi ariyo buzima. Agatongwa Sarongwe mugambwe SNL agatangazwa n'ingene abarundi babura amazi igihugu cyabo cuzuyemwo amasoko y'amazi menshi. Natanze akarorero n'uyu munsi no gatanga. Dar es Salaam amazi bakoresha ava ku birometero birenga 80. Mugabo twebwe kuva ngaha gushika ku kibira ni birometero bingahe? Kuva ngaha gushika ahahigi Mutambu ni birometero bingahe? Twosaba cyane dushimitse leta ko yo kwigora ikicarana n'abahinga kigatunganywa gushasha ku neza y'abarundi bose. Naho mu buyobozi bwa Regideso badashima kugira ico bashikirije kuco bakiriko kirakogwa mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'amazi, bamwe mu bakozi b'iryo shirahamwe bavuga mwibanga ko hari umugambi uri mu bubati bw'abarongoye iryo shirahamwe utashizwe mu ngiro. Uwo nawo wari wo kongereza amazi akuwe mu kiyaga Tanganyika ku rugero rwa metero kibe zirenga 40,000. Ukaba wari wateguwe n'umuryango utabara imbabare kw'isi CICR mu mwaka wa 2018. Iryo shirahamwe rikaba ryakoresheje amafaranga angana no muri yaridi 1,500,000 amafaranga y'amarundi. Umugambi mugufi leta yashize imbere mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ubicishije mu mugambi amazi water no gutanga amazi akuwe mu kuzimu eau de forage mu gifaransa, mu ntumbero yo kugwanya ingwara zituruka ku isuku rike na korera n'izindi. Ariko abama mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura n'abashimba uwo mugambi mugufi basaba nyabo na leta ibicishije mu shirahamwe Regideso gutorera umuti ibibazo bituma amazi ahinguwe n'iryo shirahamwe atabashikira. Ijwi rya Amerika tubandanirize ku kiganiro ejo. Ndabasuhuje kandi mbaye n'ikaze mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, kiganiro mutegurirwa kandi mukanagezwaho n'umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Karemeye Patrick, mbahaye ikaze. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika ni kwijana. Dusangire ijambo, dusangire ijambo, dusangire ijambo. Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri interinete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Muramutse inshuti mwese mukunda ikiganiro dusangire ijambo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku twigoro tw'abatetsi b'Abanyafrika bahuriye mu nama nkuru y'ubumwe bwa Afurika, aho bavuze ku bibazo bitandukanye birimo ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo hamwe no mu bindi bihugu byo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini, aho twavuga Uburundi n'u Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe na Professeur Emerite Paul Nkunzimana, turi kumwe kandi n'umushingantahe Baudouin Munyantore, akaba ari umunyekongo ava mu buseruko bwa Kongo. Hanyuma nashaka rero dutangure tuvuga cyane cyane ku itangazo ryasohoye n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika muri minsi ibiri iheze, rihimiriza abategetsi bo mu karere kwisunga amasezerano ya Rwanda na Nairobi mu gutora inyishu ibibazo by'umutekano muke n'uruhagarara hagati y'ivyo bihugu. Professeur Paul Nkunzimana, iryo tangazo ry'abategetsi b'ubumwe bwa Afurika mwaryakiriye gute? Ego urakoze. Twabonye itangazo rya Moussa Faki Mahamat arongoye komisiyo ya Union Africaine
ku by'ukuri iryo tangazo ko ryisunga amasezerano y'u Rwanda yabaye itariki mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2022. Iryo tangazo amasezerano akaba yuko bari kwirinda kugira ngo ntihabe gusotorana hagati y'ibihugu, kandi hakaba n'uburyo bwo kuraba yuko amasezerano ariko arakurikizwa cyane ku byerekeye M23, ku byerekeye u Rwanda na FDL, ku byerekeye Congo. Hanyuma hakaba yuko habano na mekanisme de verification kuraba ko amasezerano ariko arakurikizwa kandi ajanye na rya shamwe CRGL, ishyirahamwe mpuzamakungu y'ibihugu byo mu biyaga binini. Hanyuma n'amasezerano kandi yabaye i Nairobi ya gatatu, yabaye tariki 6 z'ukwa 12 umwaka wa 2022. Hakaba rero yuko muri amasezerano habaye imishikirano tubonye kubonana, ibiganiro byabaye hagati ya guverinoma ya Congo n'imigwi igwana 53. Hanyuma ariko M23 ikaba itarimo, hakaba hariho n'amasezerano yashyize ku mukono kugira ngo iyo migwi ishyire hasi ibigwanisho. Ariko rero ivyo ntavyo ntivyigeze biba na gatoyi. Hanyuma kandi n'ikindi naco umuntu yovuga nuko M23 nubwo nabivuze ntiyari yatumiwe, ariko bakavuga yuko izotumirwa mu gihe izoba yavuye Rucuru, Kiwanja na Bunagana. Ariko hari abahinga bakurikirana karya karere bavuga ko iryo tangazo ritakoresheje amajambo akomeye yohimiriza ivyo bihugu kugira amahoro nk'uko vyakozwe na leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'Ubufaransa hamwe n'ibindi bihugu. Aho muhavuga ko iki mu kanya gato? Ego mu kanya gato ivyo novuga nuko abo bose, haba leta z'ubumwe za Amerika, haba Abafaransa, haba niyo komunike nayo nyene, nta nyishu iriko byazana kubera yuko nanoneho iryo tangazo riheza rivuga yuko rihamagara yuko ibihugu rutura bitoja mu bintu bitokwinjira mu vyerekeye ico gihugu ca Congo muri affaire interne. Ariko ico umuntu yovuga nuko ivyo bihugu ahubwo niyo biri ugameze kuzenyamo bikoreje na ONU, bikoreje kandi n'abacangero MONUSCO irani Congo, abacangiro bari Congo. Hanyuma hariho n'ibihugu vyo hanze biri muri ico gihugu na ziriya ntego za SADC. Urumva ivyo vyose nukuri ibintu vyo kubesha, nta ngingo bariko barafata yo kugira ngo haboneke amahoro muri icyo gihugu, kubera yuko ibihugu rutura niyo biri, inteko mpuzamakungu SADC niho iri, MONUSCO niho iri, abacangiro niho bari. Ni ukuvuga yuko abo bantu bose nta mahoro bariko barategura yerekeye ikiya gihugu. Reka mu kanya turabasaba muduhe ivyiyumviro vyanyu ku kuntu amahoro yogaruka, amahoro arama muri irya ntara. Ariko nashaka tubaze n'umushikirantahe Baudouin Munyantore nawe nyene agira ico avuze kw'itangazo ryasohowe n'ishirahamwe n'ubumwe bwa Afurika. Iryo tangazo muri rivuga kuri iki? Urakoze. Iryo tangazo nararibonye, bisa naho bagaragaza ko bakeneye ko iriya roadmap ya Rwanda ikurikizwa, ubona ko nta mbaraga bashyiramo, ariko bagasa nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, bagasa naho babwira ibyo bihugu ati rwose ntimwivange mu busugire bw'ibindi bihugu n'ibindi, ariko ugasanga nta murongo batanga, cyane ko iyo ubirebye aho tansi igeze wabonaga intambara ishobora kwerura hagati y'u Rwanda na Congo. Hari raporo nyinshi zagiye zisohoka zigaragaza igisirikare cy'u Rwanda kiri muri Congo, abasaba kuvanaho abasoda n'ibindi. Rero Union Africaine navuga ko ikibazo ahubwo iragica hejuru, basa naho batagishyikira ngo bagere ku rundi rwego, kuko ubwo buryo barimo bavuga ntabwo mbona ko u Rwanda rwabashije kubyubahiriza. Nk'iyo roadmap kuba itarubahirijwe, yasabaga ko M23 iva mu birindiro byayo igasubira inyuma, ikaba prekantone aho bita Rumangabo, nyuma bakaba kantona
za Kindu. Ibyo rero M23 ntiyabyemeye, u Rwanda ntirwakuyeho ingabo, ugasanga byari bigeze ku rwego bishobora kurwana. Ariko navuga ko Union Africaine ntabwo igitekerezo cyayo gihamye, kibarasa n'abantu barerura, ntabwo binjira mu kibazo neza aho kigeze. Vyoba biva kuki ku bwanyu? Ntekereza ko barashaka gufata ni double standard, barashaka kwerekana ko ari u Rwanda na Congo basa naho banganya responsibility muri kiriya kibazo, kandi si byo. Mu bigaragara Congo yaravogerewe kandi ibimenyetso biragaragara. Rero banze hari kwiteranya, basa naho bari gukiza abavandimwe, ariko iyo gukiza abavandimwe ugomba gukoresha ukuri, ntabwo ugomba kubindyara. Tukivuga ku bihugu nk'uko mubivuze kandi amashirahamwe ibisirikare byaba biri muri icyo gihugu, hariho amasezerano yabaye hagati y'u Rwanda n'ishirahamwe rya Buraya. Perezida Tshisekedi asa n'uwavyiyamirije, akaba yiyamirije rero ayo masezerano. Ku bwanyu ayo masezerano avuze iki, Professor Paul Nkunzimana, yerekeye Butare? Ego murakoze cyane. Amasezerano kuri yerekeye Butare mu Européenne yagiranye n'u Rwanda, amasezerano nyene asanzwe igihugu rutura bikoresha kugira ngo basahure ubutunzi bw'igihugu. Urumva rero cyane cyane icyo umuntu yovuga muri icyo gihe ni uko umuntu abona yuko hariho, urabona ku isi ukuntu amasezerano agenda aba gutanguranwa, bisaba ko ari ugutanguranwa kuja kwiba ubutunzi bw'igihugu. Urabona nk'ahanye amasezerano hagati y'ubumwe bwa Buraya n'u Rwanda, n'amasezerano ku by'ukuri aje ahiganwa, ku by'ukuri ni ugutanguranwa. Urumva cyane yuko muri kiriya gihugu jewe naraharuye mu murongo mu mwaka w'2016 hariho imigwi amamultinationale mu gisata c'ubutare arenga 85 akomeye muri icyo gihugu. Usanga ari cyane amashirahamwe arimo abanyamerika, abanyekanada bafatanije nabo muri Afurika y'Epfo. Urumva rero ni uguhiganwa, ni ugutanguranwa hagati ya Buraya n'abanyamerika kuja gusahura ubutunzi bw'icyo gihugu. Umushikana Baudouin Munyantore, mwebwe ayo masezerano mwayakiriye gute mu kanya gato? Nk'umuntu uzi igihugu cya Congo, nkareba ubutunzi gifite mu by'amabuye y'agaciro, noneho muri ibi bihe by'intambara, kandi Congo ikabishinja u Rwanda ko ziriya ntambara ziba zishingiye ku butunzi bw'amabuye, bakaba barimo basinyana n'u Rwanda, kandi u Rwanda mu by'ukuri ntabwo rukungahaye ku buryo ubona hari icyo byafasha, amabuye avamo ni make. Biriya nabonye na Perezida Tshisekedi atabyakira neza, bitewe n'uko kari akarere kazahajwe n'umutekano muke ushingiye kuri ubwo busabuzi bw'amabuye. Biriya rero birerekana ko basa naho bari ku ruhande rw'u Rwanda, niba bagiye kugirana amasezerano, kandi oriye yo kubanza bafasha kugira ngo n'umutekano uboneke, ibindi bizakurikireho nyuma. Ugasanga ko mu by'ukuri ntabwo birimo bitanga umwuka mwiza hagati ya Congo n'iyo Union Européenne. Tugarutse ku twigoro tw'amahoro muri iki gihe, uyu perezida wa Sudani y'Epfo yari mu Burundi, avuye mu Rwanda, akaba afite umugambi kubonana na perezida wa Congo Felix Tshisekedi. Utwo twigoro twiwe two kubonana abategetsi mutubona gute, Professor Paul Nkunzimana? Ego murakoze. Kuzo noba nibuka muri iki gihe umengo y'umukuru w'igihugu cya Sudani y'Epfo, bwa mbere Sudani y'Epfo murazi ko ari igihugu gishasha abanyamerika bashinze mu 2011 bagize referendum. Ni igihugu gishasha, hanyuma Salva Kiir usanzwe muri igihe umengo niwe arongoye ishamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Ego hanyuma icyo umuntu yoca abishyira abijanisha ni uko murazi ko muri kiriya gihugu hagiyemo inteko za EAC, inteko za Afurika y'ubuseruko cyangwa y'uburasirazuba. Hanyuma Tshisekedi yavuze yuko
izo nteko ataco zamufashije kubera ko zitashoboye kurwana na M23. Urumva ku by'ukuri Salva Kiir agenda i Rwanda, agenda i Burundi, agenda i Kongo, ku by'ukuri nta nyisho agiye gutora kuko naburya n'inteko zabo za Afurika y'Uburasirazuba z'ubuseruko zavuye muri icyo gihugu, nta nyishu bashobora kuronka, na cyane cyane kandi n'uko muri cya gihugu ntihari M23 yonyine, hari amagurupe menshi cyane rwose, ariho za Codeco, ariho za le Front démocratique allié, hariho n'izi za Wazalendo na za Maimai bose, ariko bose siko zirarwana. Ni ukuvuga yuko Salva Kiir ni ibintu byo gutemberanya bya diplomasi gusa byerekana yuko ariko aratorera inyishu, ariko nta nyishu ariko aratora na gatoyi, naburya n'intego ziwe zananiwe. Igome mushiyantahe Baudouin Munyantore, urwo rugendo murubona gute? Perezida wa Sudani y'Epfo asanzwe ari barongoye ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'umuseruko, muri iki gihe murabona ashobora guhwamika canke gutora inyishu z'ibibazo bikomeye by'umutekano eka n'uruhagarara ruhari hagati y'ivyo bihugu, u Rwanda, Burundi na Kongo? Nta gisubizo kinini mbonamo, ariko ni byiza ko bakomeza guhozaho, kuko ubushize yase ubwayo yari yoherejeho igisoda kugira ngo kibirebe ko cyabasha guhosha iriya mirwano, baza kunanirwa barataha bazana SADC. Kuba rero icyo gihe ntacyo byatanze, wenda kubera leadership nshya ari we uyoboye naho ibintu bigeze, hari igihe hagira uva kwizima, wenda hakabaho kuganira, cyane ko EAC, Union Africaine na Amerika bose bagendaga bahura n'izo mpande zombi, ari u Rwanda na Congo. N'ejo numvise perezida avuga ko hari n'indi gahunda yo kubonana na Perezida Lorenzo ndetse na Kagame, asobanura ko ibyo ari byo byose we akeneye, we yakwifuza ibiganiro hamwe na Kagame, ntiyaganira na M23 kuko M23 ari igikoresho cya Kagame, ari we nyirayo, ari we bagomba kuganira. Rero ndatekereza wenda birashobora kugira icyo bitanga, kuko n'abaperezida baranariza aho kugira ngo izo ntambara zibe, abantu baganira, hakuba iyo roadmap ya Rwanda ikaba yakubahirizwa, kuko nicyo kizima, kuko izi tansiyo y'abira bihugu byombi iduteye impungenge cyane. Egome Professor Paul Nkuzimana, perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yashikirije ijambo rikomeye rivuga ko umugambi gutera u Rwanda utakiriho. Murazi ko yari yagabishije ko ashobora gutera u Rwanda, ivyo mubiha insiguro iye? Ego murakoze. Ku by'ukuri hariho imvugo usanga ziteye ingorane, ariko Tshisekedi yavuze ibintu biteye ubwoba, biteye isoni, kuvuga yuko abanyarwanda ari abanyankarakata, aba imbesiri n'ibindi, avuga yuko u Rwanda adashobora no kwinjira indani, bitanakenewe yuko ashobora gutera ahagaze i Kongo akarunesha. Ivyo n'ibintu ubusanzwe ari imvugo iteye ubwoba kandi iteye n'isoni. Kubona rero yavuze yuko gutera u Rwanda bituma bikiri mu mugambi, ivyo nibaza yuko yarosanura muhanura canke wenyene ashobora kuba yariyumviye agasubiza agatima mbembero, agasanga yavuze bitari vyo. Ariko icyo umuntu yovuga ni uko muri politike buriya ikintu gikenewe cyane rwose si ukuraba ibyo abantu bavuga, ni ukuraba ibyo bariko barakora. Ubu rero imigambi yoba afise ntawuyizi neza, ariko uko biri kose hamwe Tshisekedi yoba yumvira yuko yoja gutera u Rwanda, vyotuma muri kanya karere ingwano iba iy'akarere nyene, kandi ivyo bikaba vyose nk'uko ndabivuga bikaba ku nyungu z'abanyamahanga babandanya biba ubutunzi bwa kiriya gihugu ca RDC. Baudouin Munyantore, ayo majambo yashikirijwe na Perezida Tshisekedi, amajambo atandukanye nayo yari yashikirije mbere, yavuga ko ashaka gutera